let's rise up together abarundi tuje hejuru nk'abandi dukora ibikorwa. Okay, tuvuye muri Phoenix, Arizona, tugiye muri St. Louis, Missouri. Missouri, yes sir. Man, why are you here? Hariho New Year's party niyo mpamvu ndi hano. Okay, ubwa mbere reka dutangure tuvuga duti 2019 ni irengane kuko dufise umubabaro kubona Jensina mu kuru wacu umuyobozi wa Live TV U&I Studio 2019 yadukoreye ibi bipore sana. Nta kibazo murakoze cyane gose ndabashima. Ya nka the SYB show twavuga duti pore sana babuze twese nuko tutahageze ariko byari ku mutima. Ya ndabashimiye cyane gose icyo Imana ikora ntawe ushobora gupangura ariko umuntu abifata uko biri gose. All right. Narakubonye uri mu Burundi. Mu myaka sinobaga ni umwe cyangwa ibiri numva nyine uvuga ikirundi cyo kurundi gwego. Kiraza bukebu. Ubu nizere kuba ikirundi ukizi neza kuko igihe wari mu Burundi wamenga kirakugora cyane. Mu bisanzwe ikirundi ndakizi ariko bivana n'ubundi ko navugana nawe. Urumva nkandi kumwe n'abasera ngene ba hano bavukiye hano usanga mbuga kimwe cya Kiniga. Excuse me. All right, reka tuje muri seriously. Uno munsi mwaje hano muri Houston kugira ngo mifadikanye n'abandi mu bijanye no kunezerererwa kwa gusezera umwaka no kwakira umwaka. So nirihe banga cyangwa nakahe kantu gaseke batuzaniye muri bino bintu. Murazi as always Cassava Boy kuri stage ndi nk'umusazi urumva urenze umpa microphone ndasara. So ico So ico murindiye hano nuko umwaka mushasha twamaze kuwutangura ngene mu bisanzwe ariko twawutanguye dutevye twebwe twawutanguye dutevye. So nimudukurikirane ndibaza uraza kubishiramo turiko twaperforminga twabereka talent yacu abarundi twebwe ngene ya. Okay, ibintu utakoze muri 2019 ugiye gukora muri 2020 abakunzi bawe abakurikirana muziki wawe wobabwira nibihe ubateguriye muri 2020? Mu bisanzwe nta promotion nziza nari ifise mu myaka iheze ariko uyu mwaka wa 2020 ngomba shemo promotion ikwiye cyane gose ya. Okay. So none nk'abantu bibonekana ko boba bakurindiranye igishika muri make ubiciye nko mu migwi itatu uwo mwaka hazoba hari ibikorwa bingana gute? Ibikorwa ne byinshi nk'ibyo namaze gukora biracari muri stock ariko igikuru nkuko wabivuze manager wanje yaracitse nivyo twadufise twapanze bica bisaba ntangure bushasha. So be patient with me ibikorwa nzobikora kandi ibyo nzoba fise beautiful man, beautiful. Ubutumwa abantu batazi wumva ko abagukurikirana bose wosangira nabo muri inondwi canke muri kuno kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2020 n'ubuhe butumwa wobaha kugira ngo muzofatanye muri aya mezi 12 mwaka wa 2020? Igikuru hari indirimbo mperutse gusohora ya Came Upon a Real iverse yanyu mivuga stay real. So buri muntu wese stay real ibikorwa tuzobikora kandi murazi nk'abafollowinga jewe ndi Cassava Boy turifuza ko uyu mwaka ngene uzotubera umwaka w'imigisha umwaka w'ibikorwa and just be real with yourself, you know. Yeah. All right man, thank you. Nimba atakindi kintu umva wovuga umwanya no wiwawe this wabishe hari kuri twego kubwo abantu bose. If you have anything wumva kushobora kubabwira abantu see you time. Cyambere ndabashimiye kuba mwa supportinze muri ko muranyere ku rukundo and let's rise up together abarundi tuje hejuru nk'abandi dukora ibikorwa byiza kandi abantu bazodukunda nkuko turi twebwe ngene abarundi. So murakoze cyane kuba mudufollowinga. Thank you so much. Yeah yo.